Haraheze hafi amezi abiri umuryango hamwe n'abagenzi bo mumenyeshamakuru Floriane Irangabiye yakorera radiyo y'igicaniro batabaza kubera ko amagara yiwe abandanya amera nabi mu gihe agenda n'ingwara ya asima kuva akiri muto ngo bisaba ko aguma afata imiti ikomeye yo kuyihwamika. Amakuru ava mw'ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga avuga ko mu mpera z'ukwezi kwa Rusama Floriane Irangabiye yabonye ibimenyetso vyerekana ko imiti yariko arafata ataco ikiriko iramufasha. Amakuru atangwa n'umuryango wiwe akamenyesha ko ubushikiranganje bw'ubutungane bwabigiyemwo kugira ngo ashobore kuronswa uruhusha rwo kubonana n'umuganga. Muri ico gihe nk'uko ayo makuru abandanya bivuga, umuganga akaba yamwandikiye kurondera agapompo kadasanzwe ko mufasha mu mahaha hamwe n'iyindi miti yofasha gukinga ko abandanya aremba. Umuganga yamusuzumye yari yagiriye ko amumenyesha ko yosubira kwisuzumisha ku wa 10 Mukakaro. Igitangaje nk'uko bishikirizwa n'abegereye ubumenyesha makuru Floriane Irangabiye nuko atahejeje ngo yemererwe iryo suzumwa. Abagize umuryango wiwe co kimwe na bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bavuga ko bituye akatari gake abarongoye ibohero rikuru rya Muyinga hamwe n'abajejwe ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi kugira ngo Floriane Irangabiye yungururizwe mu ibohero rikuru ry'Ibujumbura, ariko bibimfa gusa. Imvo zitangwa nuko hasi hamwe no ku mpome z'ibohero rya Muyinga hasanzwe hakanye, ico bita imidite mu rurimi rw'ikinyamazuru, hamwe n'imyotsi iva mu gikoni bituma amagara ya Floriane Irangabiye atera sinzikara. Kubera ko akeneye gufashwa vyihuta mu bijanye no guhema, umuryango hamwe n'abamwegereye basaba ko yokungururizwa Ibujumbura kugira ngo ashobore gukwirikiranwa yongera anasuzumwe n'abaganga babinonosoye. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka Serge Nsabowandemye arongoye ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga hamwe nabo mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi kugira ngo twumve ico babivugako.